Ego icatumye tubahamagara twifuje yuko tuganira ku kijanye n'igikorwa gishasha tugiye gukora kivuye muri Twafa. Twafa murayizi yuko ari kampani ikora amafilme, amavideo atandukanye, documentaire, amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi vyinshi. Ariko kandi twatanguye muri 2018 ariko gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande, ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twavyaye umusore w'igitangaza yitwa Fikofiko. Twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri Twafa turafatanya ibikorwa, ariko uyu mwaka niho nyene twabonye yuko nawe ageze gusohoka yokora ivyiwe, aratunganya filime yiwe, araduha inkuru ya filime yumva yogira yokora ayita urukundo n'iki. Hanyuma turavuga ati dutegereza nyene gusohora kabisa, wakuze nawe tukwereke industry yacu ya DC57 ya film uje mu bandi. Intuze yiwe kampani yiwe yitwa Great Nation nkuko mubibona. Hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filime ku munsi wa Mungu tariki 31 harya vyoho ya Twafa isanzwe iri ni mu nyubakwa ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kotebu abatahazi. Ivyo birori bizaba birimwo ibintu vyinshi bitandukanye, nico gituma twikoze ku ma kampani kugira bashobore gushigikira. Hariho abazotamba, hari abazoririmba, murazi ko hari impano nyinshi zitandukanye kandi Twafa bose bashigikira. Ariko kandi Twafa izoshobora gutanga award ku mukinyi w'umwete cane gushika ubu muri industry. Si ukuvuga ngo no muri Twafa canke he, ariko arahari umwe tuzoshobora guha mu bantu bakina filime hano mu Burundi afise umwete gusumba bose. Namba ari jewe ubwo ndayiha. Ego sino kwiharira ijambo jenyene, umuhungu wacu nawe yakuze arashobora nawe kwivugira ivyo navuze. Reka manze ndabaramutse nongeye ndanabashimira ukungene mwatwitavye. Mwene wacu yari yabivuze dusa n'abayibukije duteze, ariko Imana ishimwe ko mwabaye. Ariko kandi nongere nshimire nanjye nshimire aya makampani yadushigikiye mu buryo bw'igitangaza, ndetse n'abanyarwanda kandi twizere yuko bidahereye kuri twebwe, kandi basanzwe banabikora no ku bandi, kandi nizeye ko bazobikora no ku bandi. Hama rero nk'uko Mamulawo yababwiye, ni uko nyene igikorwa ngiki tugiye kwishira ku mugaragaro, hama bitangure guca ku mbuga. Urumva yuko rero ngiye kuza ndakora filime ziwanje, ariko nizere ko mutandukanye gukora. Twafa ni muhira tuhaguma, Twafa ariko afise ahandi hantu nawe ni atwara. Ndatwarwa muri Twafa mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko ntimwumve yuko umengo karabaye biracitse atandukanye baragize iki no Twafa mugabo afite company uko The Great Nation Company. Rero kuri bagomba gusaba abantu bariko baradukurikirana kuzodushigikira. Imana ishimwe ko vyahereye ukuri, vyahereye ku bavyeyi banje ba industry, bo muri industry baranshigikiye kuva mu ntango y'igikorwa gushika n'ubu bagishigikira bakiriko, kandi n'ibizoba bihereye ngaho bizera yuko bazokwama banshigikira no mu bindi bikorwa byose nzogenda ndakora. Rero ndashaka gusaba n'abantu bariko baradukurikirana baze banshigikire, bongereza agatege kuba urumva ngiye kuba nanje hari ikintu nyobora, bongereza agatege kunshigikira. Kandi n'ukuri nizera yuko narezwe neza, narerewe ahantu heza, kurya anyu abavyeyi banje batigera babamaramaza, nanjye nizera yuko ntazobamaramaza. Ego murakoze. Nje kubaramutsa, hanyuma
na jewe ndaryohewe kuba nashitse kuri kino kibanza, hanyuma nkaba nshimira bashoboye kutwitura kugira ngo dutangure kuza turafashanya. Hanyuma ku mazina nitwa Niyonkuru Vincent, nkaba ndi nyene nkaba ndongoye agence de voyage yitwa Picture and Travel. Ni agence de voyage novuga ikora ibintu byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko dukora amatike y'indege, dufasha abantu kuronka amaviza atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ukeneye viza y'ishure arayironka muri Picture and Travel, ukeneye viza y'akazi arayironka, ukeneye kuja kwivuza hanze turamufasha ingene ashobora kuronka viza, ukeneye kuja gutembera turamufasha ingene aronka visa ndo visit. Murumva ko Picture and Travel duhari kugira ngo dufashe co uwo batwitiye wese yoba akeneye. Hanyuma bavuze ati mbega Picture and Travel ishobora kuba ifise akahe kabirya ko tubona aho hari amadansi menshi. Picture and Travel ifise akabirya ko dufise abahinga uhereye kuri jewe nyene, kubera n'ibintu mazemo igihe kinini, niko ndababa imyaka 10 nkora ibijanye n'amatike, hanyuma nkababa imyaka 5 ninjiye muri ivyo vyo gukora amaviza. Hanyuma urumva ko tuba tuzi ico umukiriya akeneye, hanyuma ibijanye n'amatike y'indege tukuronkera itinerere ameze neza, ibiciro vyiza. Hanyuma Picture and Travel tukaba dukorera mu nyubakwa ya mairie, aho twahora twita Hotel de Ville, ubu ni chef-lieu ya province ya Bujumbura yagutse. Dukorera mu hasi rez-de-chaussée, biro nimero 13. Abatishoboye kutwumviriza twovuga ngo karibu, murakoze. Yanifurije abamizirima bose umunsi mukuru mwiza wabo w'intama. Naserukiye Life Company. Muri Life Company ndi directeur des opérations sectorielles. Muri Life Company ni sosiyete imaze imyaka hafi 13. Dusanzwe dukora amazi, turakora amazi ya 600 ml ariyo yaya, turakora 1%, turakora 2 litres, turakora na 5 litres. Turakora n'amaji atandukanye bwoko bwa drip, turakora iyo twitwa drip lemon, turakora drip cola, turakora Fizmark pineapple, turakora na drip orange. Dusanzwe dukora ibintu byinshi, turakora n'amakoto yitwa hamu n'amasabuni. Kuba twashitse hano ni kugira ngo twerekane ibyo dusanzwe dukora nyene n'akamaro bisanzwe bifitiye abantu, kugira ngo murabibona mu buzima bwa misi yose umuntu yamara akenera amazi, arakenera n'ibindi byinshi. Niyo uri kurakora ibintu bikeneye imboga, turakenera amaji. Nuko rero narinje imboga kugira ngo dushigikire aba bakinyi ba film, abanyempano, mu kubasangiza ibintu bikorerwa mu Burundi nyene, kuko nabo basanzwe babikorera mu Burundi, ngo dufashanye mu kumenyekanisha ibintu byacu no kuraba filime zabo. Nico gikuru catumye tugira iki dukora, kubera ko dusanzwe dushikiye ku Burundi n'abarundi n'abanyempano. Tofani ikibazo mfise ndahera kwa Fiko. No musi aravutse nkuko babivuze, arabaye umugabo kuko aratanguye gukora ivyuyu. Ariko kandi Fiko hari challenge nyinshi abavyeyi bawe bahuye nazo, nawe ati kuba baratanguriye ati ni sawa, ariko hari challenge nyinshi bahuye muri no entertainment. Bega witeguye kugwana gute muri no cinema, kuko ni cinema ivugwamwo amashari, ivugwamwo inzigo, ivugwamwo ibitandukanye. Bega nka Fiko yoba yiteguriye gute kuzogwana navyo? Bazogira kabiri wishigikije inkoni ikomeye ariyo twafa Fanny Lavine, kuko amaze imyaka myinshi ariko arakora. Ariho kandi numwe mu bantu akundwa, sigura yuko abakunzi biwe bazoba bagukurikira. Ariho kandi numwe mu bantu kandi afise n'abandi nabo batamukunda. Bega uriteguriye kubatamukunda nabo kutazogukunda, gute duteguye gupambana n'izo ntambara? Ikindi naco uratanga ibikorwa vyawe, ariko kenshi tuma tubona benshi batangura gukora ibikorwa vyabo bwite, mugabo nyuma y'ikihe gitonya bikarangira ku rukundo niki, ndusubire kubona ibindi bikurikira. Mbega
uvutse hari hageze nyene uriteguye mu bijanye n'uburyo ejo canke igihe ejo ntuzoza uriko urasaba amasapoti ngo nkore sinema canke ngo bigende gute uriteguye koko ntibiteguye kudusaba imfashanyo. murakoze ntabwo wamere kwishyura Frank wo muri African TV yabaje ati witeguye gute kurwana intambara zo muri industry. Bon, jewe icyo nizera ni uko narahamagawe muri bino bikorwa kandi uwahamagaye yarahamagaye ndamwitaba amarandungika maze kundungika yandungika byemeye teza kumpana n'ubu na power izoshobora gusangangura ibintu byose bizonyitambika imbere. Hari ijambo ngenderako cyane cyane muri The Great Nation Company iri muri Yesaya 52 aravuga ati raba umutumba wanje azoja imbere azokuzwa ashigwe hejuru iyo azikuza azokuzwa hari ukundi kuboko kuri behind urabyumva asumba abantu ibyo nzoshika ku byose aho nzoja kose negamiye umugabo akomeye kandi azomfasha kunesha byose kuko jewe ubwanjye ntacyo nakwishoboza ariko Imana yo iri kumwe nanjye ije byose bidahumeka bidasiba yoyo yaramaze kunesha ngo nanjye ndoneshe muri iyo Iyi ni garanti ituma yemeza yuko kumbure uzorengana canke ibintu bizogenda neza kuko hariho n'abamwite canke abatumwe nawe bakora ariko ivyabo batamenyekana ibanga n'iribi. jewe rero uwo nizeye kuko dushobora kuba tuvuga bamwe jewe nizeye ntananirwa hama abahetazi batwafa nibaza yuko nta bahetazi batwafa Uravyirengagije. Injira ndabikubwira ndabigusigure neza nta bahetazi batwafa bajya bose ubona n'umuntu abahetazi batwafa banatwara gusa jewe ndakunda ikintu cyitwa urabona twese turi muri business udandaza ubufu ndandaza ubufu urabyuka ushaka abakiriya benshi nanjye nshaka benshi hari ibintu udashobora kuhuza uko biri kose rero njya n'ibisanzwe ni ibintu byo mu kazi bari bumwe umuntu abahetazi nta bahetazi bahari ko ndamaze kubona kenshi iyo habaye ikintu bisaba yuko biba ngombwa yuko tujya hamwe twese abo witwa abahetazi nawe witwa abakunzi n'ibiki twese usanga turi hamwe turiko dukorera hamwe rero ntimuzogende muravuga yuko muri industry hariho abantu badacana uwabo bumvikana twese tumeze neza si uburyarya turi imihore ku maso okay hama ikindi naco wabaje ikindi gikorwa yuko sindoda naza kubagora ikindi nta muntu n'umwe kuri ino udakeneye support nta muntu udakeneye support kuri ino nibyo Imana iradusapotinga ariko kandi iraduha n'abantu bashigikira icyo gikorwa rero turizera yuko muzodushyigikira kandi na uretse nawe nkawe ariko banshigikira ndashaka ko gusaba amafaranga cyangwa inkabuzi kandi ntuzotuma n'uzomushyigikira witwa washigikira rero abatanga amafaranga mwese azotanga icyo ashoboye kugira ngo ambese jewe sinje muri industry kugira ngo fiko abari bagaragara ahubwo ndashaka yuko objective yanjye ni uko tukubaka industry muri rusange hama ikagera aho igeze maybe uno munsi bashaka ko bitari ko biratugaburira nk'uko dushaka mugabo ugasanga ibyo cyangwa nk'ibyo rero biriko bigaburira abana bacu canke abo tuvuga mugabo bivana rero n'inzira twabaciriye twebwe nk'ubu nkanjye ndashima Imana badutanguriye kubatwazira ni ukuri bagize neza kuko nkanjyewe navuga ati standard nashikiyeko hariho abandi bashobora kuba barayifuza nibaje nashikiye kuri iyo standard hariho abancira inzira hariho abambanjirije rero iko natwe dukora kugira ngo ducire inzira abandi nabo bazibashikira ahantu mu gihugu abanje muri industry manze mushigikire jewe manze nshinga imizi hawe nibyo
sinokwishira uyu waje ntabwo uramfata ibana nimuzi aho twifashe anke ijambo ry'Imana riravuga yuko kunda mugenzi wawe ko wikunda ubanza kwikunda nabo hanyuma ubona uburyo wikunda akaba ari uko ukunda mugenzi wawe rero sinongera mufate abantu ngo ndikundazana abantu ngo nje kubafasha kubavuza ikada jewe ubwanjye kwanza reka manje shinga imizi hama nzotabure gufata ukuboko kandi wanashaka washaka gusanga no gushinga imizi icyo waje kudafasha igihe byose Imana rero bidafasha igihe kirekire ubwo no kubafasha n'izose igihe kirekire nawe gufasha abo badeyo ngerageje kuvuga amateka ya sinema narigeze kwiza mu dufokera nyine haki ubutimu bwinshi amarepetisiyo adahera ibintu kera bwa mu nyuma turabona ibintu bitari serious turadeja ariko Imana ishimwe ko yampuje na tuwapa kimwe serious kama atanga kubona yuko ibyo tuzanje turiko birashika iciye ibyo timu nyene byo yari yarikomeje tene baza yuko ndiko nagerageza kubikina neza kugezana yaciye ambaza nanjye ati uko mbona filime ndundi yangeze yangituriye ajambere avyogenda gute kugira ngo ibe mpuzamakungu kugeza uwo mwanya jewe uko mbona filime ndundi biriko biraza ni sawa turabishima kubera ko urabona ko benshi babikora nk'akazi hariho benshi bibeshejeho jewe ndakarorero keza uko bitunze n'abandi rero kugira ngo ibe mpuzamakungu turiko turabigerageza muri iyi filime urukundo n'iki muzobonamwo n'izindi ndimi atari Kirundi, Igiswahili, Faransa, Congereza turiko turagerageza gukina no mu zindi ndimi mvamakungu kugira ngo dushobore kumvwa n'abandi kugira filime zacu ndundi zishobore nazo kuba mpuzamakungu ego wo mu Gaseke yambajije ati akabirya kari muri iyi filime nico nemeje kuvuga akabirya kari muri no filime nuko harimo izindi ndimi atari Kirundi ariko kandi ni filime yakozwe ku buryo bwiza cyane amasanamu ni meza amajwi ni meza gusumba ibyo twahora dukora nubwo navyo bitari bibi ariko kandi n'abakinyi bakinye neza cyane bari bafite script ziteguye neza kandi barakinye neza ego yaga nawe TV naracimba ati iyo award mu munyamwete umenya gute anka umunyamwete ababoneka ubona mwe no babaho dupapuro mu mutora hariho umuntu ashobora kuza agakora filime akabona ntibigenda gukora filime ni nko gutera dufate cyangwa icyakiri kizokungukira haheze imyaka myinshi cyangwa niyo myaka iheze hakaza imvura ikagisenyura ntunaronke niyo ntuzi ariko ukagumizaho rero umunyamwete ni umuntu akora adacika intege agumizako malgré ama challenge ariko aguma ariko arakora iyo award icyo tuzotanga tuzomuha award nk'uko mubyumva hamwe na envelope y'umuriyoni award izoba yitwa Ishaka award uramwitwa yaka nawe TV uti hariho abaja Dubai bidoga ko mubahenda ubuzi mubasabira kumbure bagasanga sivyo canke nta n'ubuhari hanyuma uwo numvise avuga nk'uko nkunda kumubaza ati ndoba wizeye nde hariho abantu bavutse kubera iyi Dubai abariho bashinga amajanzo voyage canke ntibanayafise ntibafise amabiro ntibafise aho bakorera hanyuma ugaca akubwira ati ndafise umugenzi ari hariya ndashobora kubikora uwo reziliti irashobora kutaba imeze nk'uko uba wayifuze canke nyemera uko mwabivuganye hanyuma nk'uko nabivuze twebwe turahari kera imbere y'uko na Dubai ibaho canke twatanguye kubikora bitaramenyekana nk'uko mubibona ubu jewe natanguye kurungika abantu Dubai mu 2021 mugabo mugerageje kuraba bitanguye kuvugwa muri 2025 rero no kuvuga ngo twebwe ibikorwa tumaze gukora nibaza ko bishobora kwivugira dufise amasosiyete bitanye amasezerano naho woza ku biro
twoguha amasezerano ukisomera. Ni ukuvuga ngo je sindi umukomisiyonere w'ababosi ba Dubai, turivuganira. Hariho rero abantu usanga uwushitse ahubwo harabona arungitse basigaye babikora, uwo rero niwe ashobora kuguhenda. Abakiri ariko arakorera umuntu hanyuma agaca amenya ahandi hantu hari akazi agaza kubwira ati reka nawe nogufasha ukaza Dubai. Niho usanga rero haba bajya bidoga. Twebwe nibaza ko abo tumaze kurungika barashobora kuzodushingira intahe, hanyuma tuvuganye akazi ukagenda bivanye n'amagara, bivanye na klima, bivanye n'uko usanze uwo mubosi ameze, ntushime ukabitumenyesha turaguhindurira. Uretse ko tuba turiko turabafasha twongera dufasha n'igihugu, turabadandaza. Umudandaza wese amarondera inyungu. Hanyuma ni ukuvuga ngo wowe utwituye udusanga turi ku biro, ukadusanga dufise abakozi, ukadusanga dufise ibikoresho byose. Ni ukuvuga ngo turakenera ko kubaho, ariko nkunda kubwira abantu ngo ndi kiraro kugira ngo bashobore gushika aho bashaka gushika. Rero ni ukuvuga ngo ndagufasha uko bikenewe kose. Hariho abavuga ngo urumva ngo baraturiye amafaranga. Jewe amafaranga tuvugana nayo usanga nyene akora icyo gikorwa. Hari aho umubosi ari wampemba, hari aho nawe ari wowe usanga wampembye murajya wampaye. Ku mazina ni Tony Senga Levis kuva muri Arc Burundi. Ikibazo canje cerekeza cyane kuri batoya kumbure sinzi ko babana hari, ndavuga cyane kuri uyu muryango wa Twafa. Ni company itari ya vuba, imaze igihe kinini iri kirakora kandi iri kiraramura abantu batari bake, ariko gushika uno munsi tuguma tubona Mama Lao, tukabona Fiko, tukabona na Nuraske aribo bagaragara cyane, ariko ndiko turabona iyi timu mbe bimeze gute. Twafa nk'abantu mwaramuye abantu benshi, nk'abantu mwaramuye donc umuryango munini cyane, niko turabona bariko baragaragara. Kuva ico gihe mutangura tubonye Fiko ariwe yoba ari nk'usotse ubwa mbere. Hoba hari ikibazo kumbure coba gihari? Murakoze nico kibazo canje. Merci beaucoup. Nitwa Mari Kirambu. Nanje nkaba nagomba so kubaza ahubwo ni nakana. Rero murabizi twamatuza ngaha mu makonferanse tuje kubazwa n'ibibazo cyane content, ariko turibuka ko tuza no ngaha kugira dushimira abadikoranije nk'aka kabivuga baduhaye. Rero mugatoca afise mu ntoki dukobera amashi Fiko kuko yakuze Fiko. Amashi menshi umupfasoni adasanzwe kuko bamutubwiye kuko nawe aribaza w'igitangaza y'amakanzi mu bindi abanyamakuru cyangwa nawe. Rero icyo nagomba mvuge gahaye njya Fiko yatubwiye ati abasi bahari batuwafa n'abafana abandi n'abantu ego pesa ntabari kuko murabona ko muravye kuri afishe harimo timu zose kabisa bavuye bose. Rero icyo turagihamya kiri muri bya bihe bya kera. Uyu munsi twaramaze kumenya ko umwasi wo kuri YouTube atari umwasi wo muri Busanza. Rero kuri kugira tunaduzanye. Rero nyakubahwa Vanilla Vine ubandanye uko mukonyene, urabona ko kibaruka uruhugu rwoga si kuvuga ko tabandi bagibaruke ukinda ibonetse niyo bashingeje hari izikoroka cyangwa izikukaza getse. Rero twabutse hageze turagukeje kabisa. Murakoze. Turaneje yabaje ati iyo umuntu asohoye umwana aramukirica musohoranye, ati mwamusohoranye iki muzomushyigikira gute? Okay, icyo twamusohoranye ino filime Urukundo N'Isi. Iyi filime Urukundo N'Isi yakorewe muri Twafa, nanjye nayikinyemo nayidirectinze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko nibaze ko ikiboneka nyamukuru n'ino filime Urukundo N'Isi nicyo dushoboye kumusohora. Hama uko tuzomushyigikira nako nkuko dusanzwe dushyigikira abandi nawe tuzomushyigikira niyatwitura, ako kari nawe agiye mu bakiriya bacu wowe n'imyakeneye ikintu muri Tubafazori. Ego ndibaza ko ari uko, ariko kame nk'umwana wacu hariho amaporsantaje kanaka tuzomukura. Ego kari nawe niyatukenera mu bintu vyiwe turahari, arabizi ko dusanzwe dukorana n'abandi, ariko nk'umwana wacu nyine kwa kuri nyene
hariho nyine ukuntu kantu kati system zizokora murakoze. aciye agira akacishura hama filime yanje ni iki cyatuma irumbirwa. Bimwe mu bintu ngomba gutumira abantu bose bariko baradukurikirana muri ino filime. Ino filime ni filime imeze neza nk'uko babivuze, ifite amasanamu meza, yakorewe n'ahantu byari ngombwa ko itegerezwa gukorerwa bivanye na story, ariko kandi irimo n'abakinnyi babunyoye niko babivuga, babunyoye. Irimo abakinnyi b'ibitangaza, abakinnyi bakomeye cyane muri industry bamaze kwandika amateka agiye atandukanye. Rero nibaza ibyo byonyine byotuma filime irumbirwa. Na cyane cyane niso nzi kuri casting director ngo uyu Abajanye n'impuzu. Hama ico uvuga ko ari bo bazobandanya na Nakikofi ko hariko nishura uwo muri TikTok FM. Ico twisunze muri casting n'abajanye n'inkuru abo twabonye bijanye, uvuga ko aribo bazobandanya na bakorana na team, oya bo bazobandanya na bakorana kuko inkuru ntiyamiri yayindi kandi inkuru ntiyamikeneye wa muntu wa wundi nyene. Gusa nabo nyene abonye bakenewe azobahamagara n'amahoro menshi. Okay, hama uwo mw'isoko yambajije ati ko asohotse mbega umusubirizwa bimeze gute byo kwinjira no gusohoka. Fiko ego ubunyi aragize company yiwe, ariko arahari nk'uko twokenera ubundi nawe nyine azoba ahari, azoba ari kumwe nacu yabivuze ko kandi natwe twebwe ntitumwirukanye kandi nawe nyine ntiyomotse, arahari tuzobandanya dukorana. Hama ibyo kwinjira no gusohoka hariho n'abandi bahora binjira umwe nawe tutaba twabigize official ati, ariko na rimwe ariko tugira casting bakaza bakinjira umugambi wabo onye bakinjira. Hari abisanga impano ntizingana kandi hariho abo bifuza kwinjira bose muri team ko badafite impano nyene zingana, ugasanga abo dukeneye nibo tugumije, abandi nabo tudakeneye tukabaronka kubandanya baronderera ahandi. Rero nta kinogo gisigaye muri twapa kandi ntigipakara naho iyo badahari kuko n'abandi boda bagakora bo mu bisanzwe kuri ino si nta kintu na kimwe cyokoroha hatagiyemo ukuboko kw'Imana. Rero jewe vraiment ku ruhande rwanjye byari bigoye, mugabo Imana yagiye irorosha abona akenera n'abaronka, nubwo hari abo nakeneye n'abaronka, mugabo kindonka the best gusumba. Ariko kandi naho nakenera gukorera naraharonka. Rero kandi ikindi naco nari nshigikiwe d'abord n'Imana hama na Twafa company. Rero byose byoroha, nta birebire nta birenze, bafise izo ndoro kandi Imana ishimwe ibihe duhishije urabona yuko turi kumwe n'abazoduhamagara singobe Dubai. Buri ntakange zi Dubai gusa, aho isi yose aho ukeneye kuja kese mw'ijuru gusa ntihashobora, ariko aho ukeneye kuja hose muri ino si yo iguha. Rero nta kintu ntugire ikibazo nihaba hageze kuko kwanza tuba dukomeza ngaha nyine mu gihugu kuba nka jewe ko kwanza ko simbatara hano sohoka hageze. Yego je nta ngorane nyinshi nahuye nazo kubera nashikiye mu byuzuye bwazi nashikiye mu byuzuye, nta ngorane nyinshi nahuye nazo. Utundi burya iyo uri mu bintu by'iwawe challenge ntigukubuza gutera intambwe. Ndabizi neza hari abantu benshi bakora ibintu bo nyine bumva ko ari iby'iwabo, mugabo ugasanga nta n'amafaranga banabikuramo wanashaka, mugabo bakabikomeza. Wanashaka n'abari ku ruhande bakabona ngo nta bwenge bagira, mugabo ugasanga bariko barabikomeza. Rero ubumva ufise amahoro uryohewe no gukora icyo kintu. Rero nanje nta ngorane nyinshi nagize, n'izo nagize nazigiza n'ubusa kugira ngo bandaye neza. Ubundi nawe yambagije ati muri twapa bimeze gute ko tubona umenga n'abantu batatu gusa. Navuze ko aravuga nanjye aravuga n'umutware wanjye.
icya mbere cyo mumenya twafa ntabwo ari ikintu, twafa ni kampani rero igira abantu benshi batandukanye ariko muri filime maze kwatama haboneka babandi nyine. Impamvu ngira ngo muvuga ko mubona abavuza ni kubera ngo ari abo bahazi nk'umutware wanjye niwe muproducteur niwe akora zino filime niwe ubu niwe ariko aranandika cyane hama kuko nawe ngira niwe ariko aramenya kudandaza cyane kubera ko hariho n'abandi bantu baza muri industry ariko bakarindira uwundi aba ari we abapromotinga undi aba ari we abadandaza undi aba ari we agira iki. Umubyeyi arakubyara hama amaze kugushyira ku isi akakwigisha nawe utumenya ukuntu wironderera. Rero hari abo usanga bahari ariko mugabo badashoboye kwidandaza nk'uko ko abigenza. Nibaza ko ariyo mpamvu ariwo muca mubona cyane rwose. Hama abandi kuvuga ngo ntitwabasohoye kirambo yavuze neza hari igihe ndabikoroka cyangwa igihe ubyara n'abana bagacikira bakabikazimye cyangwa iki ariko dushima Imana ko iko asohotse amahoro yageze neza arinda yageze hamira vuba yego ariko ibyiza biri imbere uko twari mu mwaka w'ejo mu myaka yahera usanga kandi uburyo bwari buhari bwo kuhasohora nyine neza yego mwakoze cyane.